35 nivyo hariyo twebwe mikenya tutazi imyaka y'urugamba ntayo twovuga ko tuyizi ariko imyaka FPR-Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda turabona ivyagiye birakogwa iterambere turabona ko ryahabaye cyane iterambere je mvuga nti nk'uwaza mu Rwanda kenshi iterambere bivuga nti rifatiye ku bintu bibiri icambere umutekano mu gihugu ica kabiri isuku ivyo nkagira nti nakabirya umugambwe FPR-Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere ikindi no vuga nuko bujyanye abanyagihugu bari ku kivi bariko barakora bagakora batekaniwe iterambere rashoboka ivyo rero twarabibonye ndetse mbere no vuga nti uno munsi aho Rwanda rugeze mu vy'iterambere rashobora kubera akarorero n'ibindi bihugu bibanyi bidusangiye umuryango muri myaka rero tubona ko Rwanda rwarateye intambwe kandi turabishima vy'ukuri ku butumire baduhaye nabwo turahakwiye ivyigwa juno munsi mbega politiki ibereye ni yahe murazi ko ico twahereye ko mu gatondo twayibonye politiki ishira imbere bwa mbere umwene gihugu politike abari mu ndongozi zayo batibagira iyo bavuye politike kandi ibona yuko abari mu ndongozi uko bakura ariko bagomba kuduza abari mu nyuma yabo kugira ngo by'ukuri ya ntumbero iba yarihaye ntihagarare